baradukurikirana hari n'abariko baradukurikirana ikibiriraho kuri YouTube Hit Connection Buja FM Niki hari message turonse muri rimvyi yitwa Chikorea akwa twumviriza ari mu Rwanda bazi ngena twandikiye ngo muramunda mukiriza papa wanje Vishu niyashika Vishu ubutumwa ni gwawe Vishulo tugushikije kundamukanyo y'umukunzi wawe y'umwana wawe Papa Chiko ni sawa Jongo butumwa vraiment ndabuhereye ko kubera ebara d'abord Chikorea ageze kure hama ari abaye reconnaissant biraryoshe cyane kuko n'abarimvyi bake bibuka ati ujya yaramfashije yarandeze yaranyeretse umwongo huma n'udahuma nukuri ni ikintu cyo gukenguruka tumuramutse Vishu nyakubahwa mukali wa live muri East Africa twovyemeza kandi twaravarize ni Jovaride kabisa nyakubahwa namahoro yambo cyane Israel ndamusana Nikita yambo cyane ni impore mumeze neza turashima bonane mwaka mwiza bonane abarundi ngo turayibwirana gushika ku ipasika kabisa yego umeze neza Vishu je meze neza ino micro ugira avuga ko ntayumva naje numva umenga uri kure cyane no micro sinzi numva umenga uri kure gose Israel ngo ntashaka ko mvugira ku radio oya habu ayo masoni wazananye ga Vishu byagenze numva mushasha umwaka mushaka turiyegeranya tuvuga gahoro oya ahubwo ni micro nibino jwi riri compose bucya uvuga ako ubona isawa je numva ari sawa ubu ndaryumva yego no mu makaske birashika neza ubu ndaryumva nanje Vishu umeze neza ego cyane Nikita ameze neza ndakuramutse na Israel ndamusana bariko baradukurikirana nibaza ko ari ryo rya mbere muri 2024 nje kuri Buja FM ndabwire ni umwaka mwiza umwaka w'amahoro umwaka w'imigisha umwaka w'insinzi umwaka w'insinzi umwaka w'amadili twawutanguye itariki imwe turi mu masho atandukanye tuvyisangamo na le 3 février tuzovyisangamo on y va naguhaye gambe okay namuzi kumengo Israel ntavyoroshe yajaje twavyisanzemo utuje kabisa yajaje kukubazuko wiriwe kukubaza ko afunguye kukubaza ko aruhutse kukwitaho vya buri gihe manumva mfise igisharara cyo kumenya ubuzima bwawe bwa buri kanya urambabarira nimba nkugora ariko ntabwo ari stress mba nshaka kugutera na za message za buri kanya oya ako niga kuyega Israel yo Imana iguhezagire frère en fait nayikuyemo kugira ngo ntuhave dukubita copyright oya ntibishoboka ariko uriga indirimbo nyene naririmbye yabapina urambuze kabisa ewe namahoro none ga Vishu ni mpore cyane nizera ko namwe ari sawa yego vraiment turashima umuryango nawe gute muri ndavuga umuryango familiar n'umuryango wa Defied bose bameze neza twese turashima Imana ahubwo ndamutse nuriya muhungu wanje yavuze ngo papa wanje yesa ibintu biba biryoshe Chiko ndamuramutse yego nabo bari kumwe bose ndabaramutse ndababwire ni bagira umwaka mwiza babandanye gutera imbere nivyo biryoshe biraryoshe kumva mu matwi Vishu uyumva gute Chikorea akwise papa bon uko aba yabivuze biba bimeze neza iyo rero uronse umuntu akwita papa utaranavyara biba ari ibintu bimeze neza cyane no kuvuga ko kacubyara n'umwana akuze haba hari ikintu wamukoreye atibagira cyotuma abona ko uri umuvyeyi wiwe iyo bimeze uko rero urumva ko nawe utoreka kunezerwa kamwemwe ku mutima akaba karisesa nyene kubera ko rero cyumva ko uba warakoze ibintu byinshi urabizi ko nk'umuvyeyi yavyaye igise aba mama ni baba babizi neza abonye umwana yarakuze arishima yabona ko umwana ari karagenda genda umwana agashobora kuvuga akamuyagisha akamuvugisha cyabibaza rero mu muziki
iyo hari umuntu akwita papa urumva ko biba ari ibintu navyo bimeze neza cyane kandi akaba ari karabikora neza haherereye nanje mba mvuga nti Imana ishimwe ku bantu waramuye canke wafashije wigishije batari reconnaissant baguteye akagere canke donc batagushimiye ku bwa Vishu wewe abivuga kwiki Beho ho baba bariho nivu nimvura nivu ryabo ni benshi cyane bon jemwe nabo ni nka bimwe Yezu yahora kiza abantu hama mu nyuma bakamuhindukirira ngo akoreshwa n'amashetani acaja mu byo kubabaza none nimba nkoreshwa n'amashetani shetani yo biri kirigwanya sasa rero je mba mbona muri aba utashimye rega si bose bazogaruka gushima si bose bazogaruka gushima kandi nikizobuza ko ibikorwa mbandanya kubikora neza nabandi nkabandanya kubasohora kuko murabizi je ndakunda kuvuga ibintu cyane muri Bibiliya hari ahantu Yezu yakijije abanyamibembe 10 hagaruka umwe gushima kandi nicamubujije kubandanya akora ibitanga n'urugendo rukomeye cyane Cœur d'Afrique muhira bar he n'ahandi Galerie Alexander urumva niho bura abantu bavuze ati ngo uraboze yo umwana amaze abayibaza ko ngo n'igitukura umwana aretswe neza sohora ukuboko kabisa so arige rero wumva kuriye agukweze n'ugutwi kandi wari umuhezi yibaza cyangwa akakujya amenyo mu mugongo nuko turi kumwe na Vishu Love nkuko muko muravyumva muri studio zacu za Buja FM ni mu mwaka mushasha Vishu tukumenyereye urumuririmvyi tukumenyereye uryosha ibirori bitandukanye amakaraoke atandukanye mu bibanza bitandukanye usohora utuziki dukora ku mutima tw'urukundo tw'impanuro akantu dusigaye twoto ibaza nawe tutaraza ni twinshi kandi nivyo ushaka rero kumva uyu mwaka wa 2024 Vishu Love tumwitege gute uyu mwaka bwa mbere n'umwaka mbona umengo n'umwaka uzoba mwiza cyane mfatiye ku kuntu twawutanguye mbona umengo n'umwaka uzombera mwiza cyane gusumba iyindi myaka kandi ndavyizera hama icyo mwo kwitega kuri Vishu utwo turirimbo rero bavuze turyoheye amatwi dushika ku mutima abantu batari bake ubo haje agahebuza ujuje haje agahebuza kabisa ariko numva umenga ngo mfatiye kungene na utanguye umwaka wawutanguye gute twinjire duhincamake ava yuko uducira ku mayange canke utubwira amateka yaranze Vishu muri 2023 canke wawubonye gute ujya mwaka n'ingene ragiye gutangura uyu ego ibikorwa bigiye kuwutangura voilà bon urabona 2023 wabaye umwaka w'imigisha kuri Vishu niwo mwaka yasinye amakontra n'abantu benshi batandukanye niwo mwaka Vishu aronsa amadili menshi cyane niwo mwaka Vishu yasinye amakontra n'abanyabunywero batandukanye Vishu na bendi we bafise karaoke zitanu mu ndwi naho vyari bwigere biboneka mu Burundi urumva donc gatanu mu ndwi gatanu mu ndwi ni kuva kwa gatatu gushika ku Imana urumva yo n'amakontra yagira aboneka muri 2023 urumva ko Vishu arateye intambwe ibiteramo vyabaye vyinshi novuga ni nagenda abona cyane ukuboko kw'Imana kwigaragaza nkaca mvuga ni niho mera mfatira nkavuga ni wowo ibije byo ni vyinshi gusumba kandi ni vyiza bon uko narangije no mwaka rero benshi barabibonye nigeze guposta kubera ko nari ndembejwe n'abantu benshi bashaka konja kubakorera ibiteramo le 31 décembre hama jewe mbonye ko vyabaye vyinshi abantu ndababwira ni mwabantu mwe jewe le 31 nta kintu na kimwe c'igiteramo nshobora gukora canke ngo nje guca amafaranga le 31 bamwe bati waborewe amafaranga wayahazi ndababwira ni suku yahaga ahubwo no kuraba igisumba ikindi cenca ndababwira ndandika rero no kuri Facebook ndatangaza ndabwira abantu le 31 unkeneye tuzohurire muri foyer de charité sivyo turara mu makesha turasenga ugaca usengera umwaka uhejeje ugaca usengera n'umwaka rero utanguye kuvuga ati mana ibi naronse muri 2023 2024 ubigwize uko ubibona kubera ko
kenshi dusaba Imana tuyisaba bike ikaduha byinshi yego numwe muri bijya bike uba wasavye Imana ikiguha n'umusesekara nicyo gituma ndababwira ni 2024 izoba nziza gusumba indi myaka amen 2024 rero igiye gutangura gute ugiye kuyitanguza ibikorwa nyabaki 2024 narayitanguye washaka nayitanguye neza igenekerezo rya mbere burya twari dufise novuga ni concert live kuri Zion Beach mu buyoso wa Peace and Love kandi hari huzuye hari hameze neza cyane sivyo iyo iba intango nziza yo kubona ati kumbe bya bintu nivyo cyane binasaba Imana yo itanguye kubinyere ku bunyene atari n'imisi ibiri harakana bigiye kuza ubwo tuca turabandanya urabona tugeze le 24 z'ukwa mbere iminsi iragiye ukwezi kuraheze amakaraoke turayabandanya bwiza bw'Imana umuntu akaguma bubona mugabo rero mu nyuma Sky Star na The Fighter Production baravuga bati uko biri kose hari abantu twabaniye sivyo batarahimbaza umwaka uko bitegerezwa kabisa avuga bati rero reka twiyumvire ikintu twokora ngo dushobore d'abord kwifurizanya umwaka n'aba bantu bose bakunda Vishu ariko atari igihe cyose bama bamubonye avuga bati igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa kabiri 2024 abantu bose duhurire kuri Sky Star muco bise nyama choma inyama mwe muramaze kubona canke harantu murumva promotion y'inyama ganikita na Israel ni haki bagira ama promotion ama budget reka turabe ngene bizifashe gute sasa nibaza ko Sky Star na The Fighter Production bavuze bati ukuri imwe bakongera yindi no kujya inyama ku buryo uvuga uti no musi niryo rya mbere ndi y'inyama kazumva shobora kuyimasa muzobaga inka inka imwe imwe none umva abantu bo inka imwe bo bari benshi izoba yoba ari into Israel inka imwe yoba ari into donc inyama zizoba zihari ku bwinshi n'ama promotion y'inzoga kuko twavuze tuti nta kuzita mu ndazi abamagaye abantu babazi ko baje kunywa inzoga kandi nkako hazoba hariho na promotion y'inzoga abo bien sûr na promotion y'inyama kandi inyama bazozisanga kwibarabara tubanze dufungure hama duce dushoza n'agacupa ibintu bigende neza ama surprise ni menshi hazoba hari aba DJ apart y'aba DJ Vishu na band yiwe ya Peace and Love tuzoba tuhari muziki mwiza kabisa umwe abantu bashaka kumva mu matwi apana wa muziki usanzwe umuziki abantu bashaka kumva mu matwi hazoba hari n'ama surprise menshi cyane Vishu ashobora kuzokwerekana wundi mwana muri The Fighter Production baheruka kwibaruka nta wuzi ko ari umukobwa canke ari umuhungu abantu bazobimenyeraho n'utundi duseke twinshi nyene dutegurira abantu ahubwo ico dusaba abantu nuko baza ngo twifurizanye umwaka mwiza barabe n'utwo duseke peut-être ko bashobora kuzohakura ibintu byinshi bitandukanye itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka nyene turimo ikibanza isaha dutangura ryari duheza ryari hanyuma ni no kumwisho abantu ntibazo kwidoga ntibazozana umufuko kwi kandi noneho tunabibutse ko azoba ari weekend ndende cyane azore ku munsi wa gatanu samedi dimanche bazoruhuka no kuwa mbere baruhuke kuwa mbere hazoba hari akaruhuko ego kabisa mama we cyane urazi ko ico kintu ntari basi rero urazi ikintu tuzokora rero isaha yo gutangura ni 18h ikibanza ni Sky Star isaha yo guheza ntibayitubaze kubera mwe rero muratumye aho guhinduka kubera turashize nk'agasunuzo yego Vishu tumenyereye ariko twarabivuze uheruka mu kiganiro hano tumenyereye iyo 18h iba saa 3 hariho umuntu ashaka kuza 18h kubera bamwugarana saa 3 wabo ashaka kushataha yihuta basi agende yakubonye okay bimeze gute bon programme imeze gutya 18h DJ azowatanguye 20h Peace and Love izobiduze kuri stage donc ivyo ni bivya bindi erega kenshi sinzi ko murabiraba akenshi mu mashow ikintu cama gituma show zidatangura kare nibaza ko kenshi iba ari kote ya sound
mugabo ico watubwiye ko wagikemuye je ico carakemutse ico caraheze mixer digital ico ico watubwiye ko wagikemuye ukigendana mu mufuko ibintu ubu sinzi ukuntu bivuga n'amavuta kubera ko Vishu apa ariko yarasanzwe afise na sound uciyongereza ko ijya mixer digital dushobora gukora ibintu byose tukabibika tukabikora uko dushaka sound check izoba yabaye kare kuko vendredi tuzoba twahakoreye karaoke bisanzwe kuva saa 6 samedi ivyuma bizoba biko bira checkingwa neza ngo turabe ko atagasorobo urumva ko saa 12 nawe no twavuye saa 6 ivyuma vyaraye bipanze vendredi kandi vyavugijwe saa 6 samedi bakaba ariko barabiraba neza ko atakangonongono karimwo urumva ko saa 12 atakibuza ko tuzoba dutangwa ariko none kwinjira bizoba bisabike oya kwinjira bizaba kuzana amafaranga gusa uza kugura inzoga n'inyama gusa nta bindi nta muntu aza kubwira ngo riha kwinjira musanzwe muzuza musanzwe muronka abantu ubuho atari evenement ari karaoke isanzwe ubu izo bari concert izo bari inyama choma izo bari party izo bari ikirori kidasanzwe ama promotion atandukanye y'ibinyobwa no gufungura n'inyama none ga Israel service zo bipanze gute abo ba servere bazokwakira abo bantu muzokwakira mwariteguye hano bazoshikira canke n'ivya bindi vya kuvyigana uzo nimba byo kunda ko ahubwo ndanagutumiye nanikita mwese ndabatumiye jewe ndabivugiye ku iradi nimutaza kandi nzobishuza ahubwo tutaje unaturamba mutaje nzobibishuza mugani tuzokaraba tuzokaraba Israel ntago nagushitagura nuze imigeto twe turanaja Israel unaniangusha maragu ariko baragira ubwoba Israel ufise ikibazo iki nawe uzoba ushaka kuguruka nta kibazo apane bitabazi oya ushaka koga ushaka koga cyangwa ushaka kuguruka nikita nawe ngira shaka turababo oya mumbarire jana genzo koga frame ushaka koga nta kibazo natation yego amapisine azoba yuzuye nta kibazo karibu jeni baza ko uvuze ngo dusanzwe tuzuza nivyo ariko Israel y'umuntu umubwiye ngo ingo tugire bonane donc duhimbaze bonane umva niwo cumubwira ngo curiha woba nuvuga ko woba wikontraduije mu byo wavuge umuntu umubwiye ati ngo tugire duhimbaze bonane twifurizanye umwaka mwiza ari wo wamuhamagaye wocu usubira ngo mubwire ngo riha oya kameme nibaze habwo baze bayatekeye tuyasangire twese kira muntu wese n'utaronse Yesu n'utazoba afise azoze ndaziko abarundi murabizi ko dusanzwe dukunda yego turafashanya turasabikanye nurumva umuntu agutumira ngo uze kuza ndaguhera imwe iryo rimwe rishobora kubyara yandi niko bimeze baze rero ku bwinshi ni Sky Star igenekerezo rya 3 z'ukwezi kwa 2 habwo mwanyongereye ko akantu ntari nibutse kagakonje yewe kuwa mbere weekend iri prolonge kuburyo mama we ku buryo na dimanche hazoba n'aba DJ après Vishu d'abord n'umuririmbyi agira amasaha manini ari kuri stage so haciye bamukora mu ngata ba DJ ni vyiza yuko sha twisangamo nyene ba Augustin na ba Libera bategure n'akanuzeye bagira umumetre cuisine aca tegura n'agasupu kanuze kamaho arahari yewe wahehe ga Israel kamaho uheruka inzira muki yes nuko banu b'Imana murumva yuko ro 3 février itariki 3 ruhuma tuzohuma bana ni kuri Sky Star nibaza yuko nta muntu atahazi vraiment utahazi dushobora kumubwira tuti nimba zi finance mutuelle rijya barabara ucumanuka école belge ucurengana utudodano mengo ni tubiri ucuhabona kuri Sky Star naho yoca genda arabazi yego noneho muziki uzobikura muhamagara yego hari isa bise byinshi yavuze surprise atandukanye abana bashasha umwana mushasha bazokwerekana mu mugwi the fighter mu mugwi wabo ibintu bizoba bimeze neza oya kandi turahaye n'ikaze
urabona harabaririmbyi usanga nawe yaje aho hantu turabaha ikaze jewe ahantu jewe na Peace and Love dukorera turakunda ko kibi kibuga cy'umuziki ntidukunze kwigungana inturire tuba dushaka ko dusangira donc ndashobora kuririmba hari umuntu azi kuririmba arambwira ati jewe ndashaka mumvugirize kano karirimbo nanje ndyohegwe karibu cyane kabisa erega niryo izina niryo muntu si one love one heart kabisa peace and love reka twumvirize abanywanyi bariko baratwumviriza batari bwavugane na Vishu muri uyu mwaka mushasha iryo bagona ariko reka tumira amateka tonya nikita umunota umwe gusa kugira ngo tumuramutse nanje kuba ukaka kwitera Jesse sinda nabitahura uramaze kumva umaze igihe kinini cyane wumva indirimbo mugabo hakaba hari hakajambo kama kagusoba ako kajambo sinari bwakumva umaze kubona akajambo akakwitera ari n'ubutumwa ko baratwandikira ariko kandi mu telefone kuri 611000 ati nyamacumi zo birenze muri Sky Star izo nka muzobaga witwa Maître Cuisinier Ezekiel atwandikiye message ati umutwe ibinono n'ubutumbutumu n'amaboko n'amahaha ngo muzobime uwo ni Maître Cuisinier Ezekiel amwe kandi nanakura museniki yamusane Ezekiel azazafiki kona muri Sky Blue kwa Rasta Sky Blue Amanda Faveras amgati yes izo nka bazobaga muri Sky Star bayenda vyitanga amahaha umutwe ngo nibinono n'ubutumbutu Ezekiel bashaka kubikoza yes 611000 6111 ubusa mushaka kuganira na Vishu umwanya ni gwanyu umunywanyi niki mukwege allo allo oui Fabrice Jordan mu Nyabugete. Ça? Ni Fabrice Jordan. Allo, numvise ngo abanyabugete? Ego ko nanje niko numvise mugabo yamaze no kuva ku murongo wa telefone. Hariho uwundi aje allo. Allo. Nawe nyene yavuye ku murongo. Bariko barakuranako. Barakura. Aha ni handi rero ushobona inyota bafite yo kuvugisha Vishu nguyu yundi ku munywanyi. Uyundi munywanyi ku murongo. Allo? Ari n'umugabo. Sa? Allo? Allo? Oui. Ari n'umugabo. Ari mu tubwira makuru ya Big Fizo. Oya. Ni mambata. Ya. Uyo wonye nashoze gutanga umugabo. Akararangisha. Ewe. Changa amasaha yageze kuri yo kuryama. Je sinzi. Bivana naho twakuyaherereye. Allo? Allo? Ni Damoji mu bwami bwa Pucha FM. Damojizo. Umve. Turi kumwe na Vishu. Vishu. Sabwe. Nagomba gukora mutawo turamana kwa kuni nyene yandi nyene. Ama rero wo kunuririmba. Jembere nzava no gukubita kopi. Kubadida. Angelina, urabizuko ngukunda. Oya. Birachize. Allo? Allo? Oui, urifuse. Harifuse kweli. Na mahoro? Ego kabisa. Urinde? Niko baby. Yewe yamukuyeko kandi. Ndamwemera sana. Ibi byagenze. Jessin. Vishu. Sabwe. Salama rakidi. Yambo cyane. Ni sawa? Bana jenda kundi indirimbo zawe na karaoke ndakunda kuyikurikirana cyane kabisa. Urakoze cyane umwaka mwiza kwanza. Tuwusangire twese. Kabisa. Uzoza muri bonane none. Nigita? Oui. Bujaye FM nayo yabikora kabisa. Mutuzanira abasani bagezweho twemera cyane. None si turarenze. Israeli? Oui. Umve Baraduhamagaye. Yamukuyeko kera. Ni besho kwa telefone.
mukari wabaye yego umeze neza bisa Israel oui yamukiza bishuro sabwe ndakumva ninde tuyaga kwanza yubawe mutama ndakumva ninde tuyaga ni bya mukinama Jean mumeze neza mukinama tumeze neza mukari wabaye umwaka mwiza sawa Angelina tulinda dukunda oya siyo This is the remix. Kweli nikita. Sa. Umeze neza. Ndashima Jean urakomeye nawe. Waba kuri Buja FM neza turakomeye. None niho uzoba uri kuri Nyamacoma. Yego ya promotion nyama ni ya mbere gihugu cyose pe. Ni uzoba uhari ikibazo ni kimwe. Yego tuzajya reka turondera agafaranga. Bonani. Yego. Natwe niho tuzoba twibereye. Sawa. Le 3 février, muri Sky Star, Nyamachoma, avec Peace and Love, Vishum Kaliwa Live, Dauphin, Dauphin, ngo, ndiko ndabakurikirana, Dauphin, ambwira ndabaramutse mu Kaliwa Live. Utiyambu cyane, numva yuko abarundi bariko barakurikirana cyane bari mu Rwanda na Dauphin ari mu Rwanda. Yego. Bako barakurikirana ku rubuga rwa YouTube. Yego kabisa. Hariho ubutumwa buvuye ku yitwa Gogo Brianka ari muri Cape Town mu muji wa Harare. Ati ndabakunda cyane Vishu uzoze kuduha umuriro ino barakunda umuntu azi karaoke. Niba bikore bavugane na The Fighter Production hanyuma uhishikire uwo muriro ubakiritse baduha amahera kwiye amadolari bayaduhe kabisa tuyazane mu gihugu hama ivyo bashaka tubibakorere ntuze wijane Vishu tuzojane DJ Mukama kabisa ndagusasi Mukama DJ kabisa ego kabisa ya Cape Town turaje 61101000 uyu ndi munywanyi allo ni gute mahoro DJ Israel umeze neza yego ndashimye urinde utwakuyuri he mpinga mukinama ego amazina y'ukuri ya Vianney ninde ya Vishu Samuel ya Vianney ni Vianney amazina twavuze amazina kandi izina amazina ni Vishuro urahombye umukeke bari bakuteguriye watakaye kweli ngo ni Vianney nyene Israel ni ubikoze bro nanje byanso wabwo yagira ansese cyo urambrotse umunywanyi wa nyuma allo Angelina urabisuko mukunda ashigezwe Shaka kubyumva uragiye none aciye yigira akajwi kanje ati mwakumvise ibindi ni mumbazi iyi nyimbo ni virise kabisa ati kandi uribuka The Fighter ze Happy Family ngene yatubwiye uheruka ati iyi nyizo kwinjira mu bantu yego na waunda pinga zokwe none hera tuni 2024 mugabo menganjirina ni shasha iguma isosa yego yatacha muguma mugira muguma mushaka gushasha mushira ku ibintu bishasha usanga ya indi muguma yikurako muzana originale mugira mako accompagne no kumenga gumiremere oya nijya nyene Vishu sabwe dusure kubibutsa abariko baratwumviriza ego isango hama twike banure murakoze cyane isango ni ku munsi hazori ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatatu ruhuhuma cyangwa cha Israel ngo tuzohuma yego bizoba bimeze neza cyane kuri Sky Star saa 12 z'umuhingamo n'abazoba bagiye mu manza tuzobarindira inyama ntibazosanga zirahera zizoba zicuzuye kandi kubera ko mbega nta dress code
Tugenda muze mucitwararike kugira ngo ntihagire umuntu azobura akanyama. Oya ni yo ntihumva n'umutwe wa concert ni nyamacoma. Sasa wumvise nyamacoma nibaza ko erega twaranabivuze. Zizoba ziri kwibarabara. Apana ngo byo kuzisanga indani. Uzozibona hajya kwibarabara uti merci beaucoup. Indani zizoba zuzuye mugabe izindi zizoba ziri kwibarabara. Uvuga ko aho tuzoca hose ni nyama gusa. Bon ni genekerezo rya gatatu rero ruhuma 2024 kuri Sky Star saa 12 z'umuhingamo isaha yo guheza ntimuyimbaze kubera ko mwongeye koko lo 5 izoba ari konja zo ari kuwa mbere urumva ni weekend prolonge abantu bararekuriwe nubwo nibaza ko dushobora no gukesha ahubwo bikarangira namwe nyene kubera ko n'agasupu mu gitondo kaba kahari biba ari ibintu bimeze neza cyane. Hazoba hari aba DJ, hazoba hari Vishu na Peace and Love, ama surprise, Visha azokwerekana uwundi mwana mushasha muri The Fighter Production. Ico tutaramenya no ko ari umukobwa canke ari umuhungu. Ama surprise ni menshi, abantu bashaka mbe murabizi yuko naratangaje ko ngomba kwigisha abantu. Sivyo? Ishure ry'umuziki. Mvise ikibazo cyuko abantu babaye benshi kuburyo twavuze ko biyandikisha kuri mail. Tugeze ku bantu hafi ijana bamaze kwiyandikisha 70 na 30 bakibaza uko bobigenza kandi ababijejwe bariko barabakurikirana no kuvuga ko uyo munsi hari bimwe mu vyerekeranye na programa y'ishure navyo nyene bizovugwa kugira ngo n'abana b'u Burundi nabo bashobore kuba bogira boronka ku mpano Vishu yaronse atacatanze. Ahubwo ico naco nibaza ko Vishu udukundiye uzoza mu minsi iri imbere kugitanga ku muco ibijanye n'iryo shure. Nta kibazo kabisa murabizi ko Buja FM cyangwa Hit Connection ni muhira. Noneho nibaza ko nuguruye umwaka neza ibintu bimeze neza. Munkeneye kabisa ndahari vyihuse. Asante sana. Israel yabajije ati nta dress code. Mwabantu. Kwera umva ko ibintu twinjira ni kwa gusani ntidukeneye amayeboyebo kameme cyangwa amanuze vraiment yabonye tuzodufisa aba sécurité bazobabwira ati oya kameme yeboyebo nizo muri douche Israel na Nikita yego oya vraiment umvise ahantu hari nyamacoma uzambaye yeboyebo justement ifako abantu bumvise ngo nibyagusa kwinjira nibaza ni by'amamamba oya ni vyiza kandi hazoba ari samedi rero burya ni n'umunsi novuga nti nivyo mu ntango mu gitondo umuntu abari mu isuku muri sport mugabo après midi rabizi ko ucusohoka abantu benshi bavuye mu mamanza bambaye amakoti et surtout kijya kibanza Sky Star ni kibanza citeka urabizi kandi ko ari no kwibarabara n'umuntu azoba yambaye agahotalo nta kibazo nta binogo bihari ntaki urumva ko ntiwocuzuzanye ikamba mbiri vraiment burya uva honyene kudukaro winjira ku ikaburimbo urumva ko nta muntu vraiment yokora iryo kosa wowe rikora nawe abasekirite bazoca bimubwira cyangwa ati wewe nobereye kwinjira muri sare y'ubugeni Israel kandi kindi yavuze ati musanzo mwuzuza musanzo muronka abantu benshi nizera ko ico gihe staff izoba ari nini cyane tutazobura umuntu dutuma kanyama hamwe ushaka kwiyongera ugatubuka ukabura umuntu utuma cyangwa umutumye ntagaruke kwera yabaye deborde. Oya erega je nababwiye kuza ngo duhimbaze bonane uzoburi nko muhira apana kurindira ubutuma kubera kurindira butuma urishikira ukitorera nakubwiye nti zizoba ziri kwibarabara n'indani no kuvuga ko ahazoba hakoroheye abo mwotuma bazoba bahari mugabo bien sûr nawe ntiwoga umurindiriye kandi ushaka gufungura akanyama jewe mugira abantu ntibaza ahubwo ku bwinshi nurindire ngo ndindira gutuma umuservice Sky Star ni kibanza kimeze neza hariho n'amakontwari washaka menshi urumva nka Jana Israel tuzo turindiriye gukaraba turindiriye nyene kujya ko mukeke usha nzobashira muri VIP nimba muri ko murazana ibintu by'iwanyu nzobashira muri VIP dushaka kuba tukubona nzobatwara muri VIP ko nawe harabona asante sana merci beaucoup Vishu imana iguhezagire nawe iguhezagire cyane Israel na Nikita yes nuko turugura umurongo kugira ngo twakire batatu byo twabayagiye ko ni byinshi harimo n'indirimbo ya Cindy Marvin ariko ku munsi w'ejo nibyadukundira turasundi muririmbyi kazi mushasha atuzana indirimbo yiwe ya mbere nshasha
kumbure tubibike ibe surprise ejo baze bamurindirana igishika ego ariko kandi turakira abakunzi ba Hit Connection Buja FM kuri telefone mwadukurikiranye imbere yuko turangiza ikiganiro ndamutsa nabariko baratwumviriza bari ngaho mu bwiza aho bakibukira umufundi w'ama TV kabisa ariko aratwumviriza nabagira ndamuramutse cyane mwakoze ariko kandi gahunda yo kwa Sibo canke Sibomana ku munsi wejo tuzoyibashikiriza imeze neza umwanya uri kuraturega. Allo Buja FM. Allo. Ça va? Ça va, meze neza. Ni mpore? Ishuro buti wirambere cyane. Ego. Mumbarizo ki muri uki uhuye n'umufana wawe. Mwoyaga ngwiki. Boyaga ngwiki? Tomora ikibazo. Tomora ikibazo. Icyo ni kibazo. Tomora kubera uvuze ngo boyaga ngwiki ushatse kuvuga mu rurimi mu mucanganyo. Ati amuhura n'umufana wawe. Nakaye kajambo wo mubwira. Nka wewe. Wenyene ubwiwe. Wowe n'uri umufana wiwe. Ane gose ndameme. Nk'akajambo rero yo kubwira muhuye. Biranse yagiye. Egira ducangaye. Arase kutubwira. 61 10 00 61 na rimwe 10 ubusa. Mr. Mazina Israel ngaho mu bwiza ndamuramutse cyane. Allo Mr. Mazina Cedric ndakuramutse cyane. Yambu meze neza. Ego amakuru wayumvise gute yuno munsi? Neza ni sawa Nikita. Ni sawa cyane homeboy. Ego ama bashimire cyane kubera muratugeza amakuru natwe tutokwirosa twebwe ubwacu. Kandi tubashimire cyane ukuntu Hit Connection yari abarindi benshi cyane bageze ko nabwishimije kubera Hit Connection ndetse na Buja FM mu biganiro byose bitandukanye. Dushimire Buja FM muri rusange kuntu iteze imbere umuziki w'u Burundi ndabashimiye. Mwakoze cyane. Bakunzi ba Hit Connection Buja FM mwari kumwe na DJ Israel hamwe na Linda Nikita mwakoze kutwumviriza muri benshi cyane Imana ibahezagire ariko kandi ni n'abakunzi ba Hit Connection bagaragaza urukundo bakadukunda witwa Ezekiel ari kumwe na Sibomana asanzwe afise igikoni yajya kuri mese Nikita araturamutsa cyane ku munsi wejo hari byinshi tuzobashikiriza azokugurura tuzobabwira ku munsi wejo nibaza yuko tuzobibagezaho. Merci beaucoup Nikita twakoranye neza. Wakoze cyane Israel nawe kubana nanje mu kiringo c'amasaha 2 muri kiganiro Hit Connection tubahe isango ryejo nkaho twatanguriye isaha 8 Imana niyo yabidukundira turabakunda cyane. Turabakunda gose bakunzi ba Hit Connection bakunzi ba Buja FM mwakoze kutwumva